minga byaracenze gatoya haho gukundana na petit frère wiwe cyangwa nkundana rero nawe uyu nibigerageza igihe nashaka kugira mariage abavyeyi ntibabishigikira ego après tout iyo myaka yose nakundanye n'umugabo wanje ubu ngomba kugira mariage papa yaravyanse avyanga kubera iki umugabo wanje icyo gihe nta moye ikwiye yarafise we nzizi bigukomeretsa hamuvuga ati ebana foke jana nishira inzira nuko nyine byagenze papa yarensiste ngamusavye ikigongwe ndamwinginga aranka carrément ubwo njavuga ati uyu mugabo w'isezerano niwe mugabo Imana yansezeraniye alors j'ai pas d'autre choix nizo gufata ingingo jeje nyene cyane afata decision kugira mariage ata umuntu ngaje kunshigikira what yes siniyumvira ingene nasize muhira hameze ahubwo nari enjoyinze ubuzima bwanje bushasha nukuri nararyohewe I was happy n'umugabo wanje arabizi I was very happy sometimes yarambaza ati shayi kumbuye basi kuvugana na papa wawe ngangare ndabikumbuye none hama ndashaka kuvugana na jewe okay même na état civil nta muntu muri famille gizaza nta muntu muri famille gizaza nta numu sister nta numu brother papa yarawurira gati nihenze mukagenda nisi ndabaca muri famille hasa neza ibindi vyamwa oya no dushaje neza ndabaye depayse vraiment ndakubazima ndabaye depayse serious nandi ko ari vyamwa oya okay ture kubwishime vraiment mwege muri ko muradukurikirana si je ndi umupaysa gusa vya vrai ngano bona ko ari vyamwa message d'abord kubigeme bacika intege bagacibwa intege n'abavyeyi niye message nobwira abigeme bacigwa intege n'abavyeyi babo reka mvuge basha nta muntu umwe adategwa kuri iyi si n'umugenzi barashobora gutegwa n'abavyeyi babo barashobora gutegwa menya yuko igihe mbega ndi mu gihe nyabaki apana kuvuga ngo ndiko ndarurumbira gukora mariage ngo kubera yuko ngo nikore ko ngo numva ndabishaka menye yuko iske mbega ni igihe cyageze cyo kugira mariage. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeza neza murose mwiwe canke muramutse vana muri my name is Frank the Insta in African TV. Sonda gwikaze suko twikirana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo muri Kenya ko twari bari muri Amerika iburaya ndetse no bigu vya baravuga mu Mandesi na Arabie Saoudite bari mbogiriza mwese ndabaha ikaze. Yes, ni African TV ukiri mushasha kuri channel yacu ndagusaba kugira subscribe kugira ngo twagure umuryango munini. Yes, nkuko mubibona tuje kuraba umwigeme n'umukobwa mwiza, umukobwa afise amafaranga, umukobwa aba mu nzu nziza murayibona neza. Reka twinjire hama kandi namuhamagaye ko tadufanye gahunda mugaba cyambwiye yuko ari muhira hama kandi ariko arateka. Yes, turaza guca dufashanya n'ibindi bigiye bitandukanye, so gumana na twebwe hama tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye. Umukobwa Joseline afise amafaranga nibaza ko murabona inzu ingene isanzwe se. Yes, tujane hama tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye. Kanatsinda kandi asanzwe ari n'umuririmvyikazi w'indirimbo mpize mbaza mana. Turaza kuganira byinshi bigiye bitandukanye. Yes, tujane rero kugira ngo tuganire. Bon mugabo rero ntazi yuko twaje na kamera. Yes, tujane. Bon entre tashanze ndamenyereye kuko asanzwe ari umugenzi. Yes, ubona ko aba mu nzu nziza cyane gose isa neza. Wow. Entre ta iyi ndirimbo ni guyiwe. Indirimbo ni guyiwe niyo iheruka gusohoka. Yes, tuzaganira byinshi tuganira no kuri iyo ndirimbo. Ariko arateka. Allo. Hodi. Meze neza. Amakuru ya. Imeze cyane. Kurateka. Nabuze ndabona abakunzi bacu kwanza. Ndabizi kutabizi kuza na kamera. Sorry kabisa. Mugabo kamera. Umuntu abanga umuntu aba mu nzu ngiyi uri kuzana kamera gute. Ukwemera gusa ko guha adresse hamukazi ukonyene n'amaguru kamera. Oya. Yes, kugira ngo cyo tunaprofita, kugira cyo tuganira n'ibindi bigiye bitandukanye sibyo. Amasoni cyo dushira ku ruhande, kugira cyo tuganira sibyo. Wagomba uteka iki? Ndateka amasosison, kanya cyo dufungura. Cyo dusangira? Ndongo. Aha. Okay. Yes, ndakwambikiye microphone basi kugira ngo turaganira. Ndagufasha neza gutera. Ugira uteka ikintu ki muri rusange? Ndashaka gukata n'ibitunguru, hama amasosison y'ibitunguru cyo tugira n'ubugari. Cyangwa ubugari ku sosiso. Ego. Aha, okay. Cyenda gufasha nacho. Wowe ucumba iki? Jewe. Urazi ucumba we?
je ndabizi okay je reka oya reka jewe nkati bitunguru hamuraza no gucumba wewe sivyo yes bon nkuko rero nababwiye rero yitwa Dorothée no muri divyikazi ariko tuzogana no kubindi bigiye bitandukanye hama kandi tumenye ku rugendo rwiwe no kwindi bigiye bitandukanye umuntu ashaka kumenya Dorothée ni inde mbega Dorothée Wendo ni umuririmvyikazi aririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana hama nkaba nsengera muri eglise yitwa Antiochia nkaba nubatse mfise umugabo umwe n'umwana umwe yego yitwa Igiraneza Lambert niyo mpamvu bakunda kubona nitwa Igiraneza entre izina ni ry'umugabo yego iryo Igiraneza ni ry'umugabo mugabo amazina nahawe n'abavyeyi ni Dorothée Wendo Dorothée Wendo Wendo ni Kirundi Wendo si Kirundi papa ni umukongoleze mama ni umurwandeze mugabo nakuriye kure mu Burundi aha yes ukaba ufite umugabo witwa Igiraneza kuko washimye kudufata izina ry'umugabo cyane kure yuko umugore wese twari izina ry'umugabo wiwe of course ariko cumenga umugabo yakuganjije none n'ibyo none uzurabe n'aba president bon abagore babo batwara amazina yabo ego twumviye muri ko muraja ni kure iyo muri ko muraja ni kure dutera tuje imbere yes bon ingene nshaka ko tuza gutangura d'abord hari indi mugitanda gufasha none cyane ego canke nta kibazo urake gusa ndavyikorera jeje nyine aha sawa je yanjireka nitegurire mu kugira ngo tuganire neza gusa ucura bukoresha umwanya kubera ko amasaha hageze mabi yageze haba amasaha umwanya mutubuzo wabihiye yes Dorothée yakuze ari umwana ameze gute d'abord je nakuze ndi umwana muhira ndigate nkunzwe n'abavyeyi bose ego muhira urukunzwe cyane gose urabizi ko ari abantu bakura muhira banswe abana bakurira mu bibazo gukurira mu buzima donc muhira wanyu bakwitayeho ibintu biryoshe n'ubuzima bumeze gute kabera amatwe dufise ubuzima bwacu bari busevaye kubera yuko twari abana batandatu n'undi umwana wa gatatu bisigaye ko mu nzi wacu hariyo vibe hariyo kuryoherwa twarabanye twese nta muri mwe twize tubura mu muryango urumva ikibazo nakimwe twari dufise en plus là dans ma famille y'abakongomani mufise abakuzine munzi wacu vraiment hari hameze kandi bafise akanoti entre temps imiryango y'abakongomani je souligne bien imiryango y'abakongomani bafise amafaranga ndabeshe muri commentaire bakongomani barabizi ko baba bafise amafaranga kandi n'abantu imiryango yabo usanga naho bisondeka vraiment mu miryango yabo sibyo kujya no gufungura ubuzima bwiza ku mashure yes wakuze mu buzima bwiza ariko wakuriye mu biki cyane byari byatari mugabo kandi bon twari dufise nyine ubuzima nyine bushobora kutubeshaho nka famille papa ashobora kutugabura twambika kwiga tusa gusa je ubuzima nakuriyemo cyane nakuze ndi umwana akunda gusenga nakuze ndi umwana akunda gusenga famille yanje yakijijwe nkundira muri Sunday school tusa niyo haviremo n'ivyo bintu nyene byo gukunda kuririmba yego yes wakuze umva umengo urakunda gusenga muhira wavutse mu muryango w'abantu bakijijwe yes barakijijwe ariko turabizi ko imiryango y'abantu bakijijwe abana cyane usanga bakunda gukurira mu ngeso zigiye zitandukanye wakuze genre uri mu buzima bumeze gute adolescence yawe yaje mu buhe buryo adolescence yanje yose ari yobeye vraiment kore yuko adolescence yanje yafatiye mu ishengero narahakona kurara ku ishengero bya vrai narasenga umva gushika naho n'ubumenga nibyari biri normal vraiment ko narakunda gusenga jusqu'à ce que nimuhira ngati tuzoshobora kwemera kugenda kwishengera umenga sinashaka gutaha ndi mu magroupe yo kuririmba amagroupe ya théâtre amagroupe y'ibiki byose gusa byo kuri église byo byaba bingoheye dodo tutabeshanye urabizi ko umujene abarika akurira mu buzima butandukanye kandi surtout umukobwa mwiza nka wewe iyo batacho babuze abahungu baba murondera ibigeragezo byo bahungu bahuye navyo kumva umuntu akwiriye mu isengero you have to be honest let me be honest narahuye n'ibigeragezo by'abahungu mugabo kore ko ico gihe nari ndi umwana nari mfise principe yanje vuga ati umuhungu je nzokundana nawe wa mbere azoba ari umugabo wanje rero abantu bose je nabona umenga abahungu bose nabona umenga wapi naho nabo kwishura cyane baba bahari mugabo narabakasa vraiment nari ndi direct no please gizu kuri yego vyasha abantu bose n'umuntu aza kubona iki kiganiro azosanganzwe umuntu azovuga ati uyu numu ex wa Dodo cyo cyaduze kuboko hejuru eko nta numu ex fise oya vya vrai wigeze ukunda n'umuhungu numwe mu buzima bwawe mu buzima bwanje numwe bose narabakasa naravuga ati bon akwa bon kujamo kandi nabona yuko byamaye image mbi
ariko no kuri eglise nayisanzwe ndi umurongozi wa groupe biblique urumva rero byose bisaba kuba uri mu exemplaire kandi bica bigukingira rero ubona abandi bana bose bari muri copinage nawe ukijijwe urongora abandi muri groupe biblique usengesha abandi ku ishuri ugacabona nawe bigiyemo umenga nta nahe nziza uri kurabaha rero ibyo naca mvuga ati j'arrête. Okay, birashoboka yuko umukobwa ashobora gukura ubukumi bwiwe bwose atigeze agendera mu ngeso mbi? Birashoboka cyane, je byarambaye nari en fait ikintu cyankingiye ibyo byose ni kuba mu Mana tout simplement. Kuba mu Mana byace bituma ngira na honte yo kubija ngo cyangwa ati finalement bazombona gute bazomvuga gute urumva. Kandi kubera ko abana baba bakiri bato hari ukuntu batikingira baba babona umenga turakundana umenga turemerewe ibintu byose nta maturity ibira irazamo ibyo byose jima namaye kubimenya hakiri kare sinabigenderaho. Ni giki cyatumye cyane utinya ugira igitinyiro cyo kujya muri copinage? Imana, kubaha Imana. Ego byaraneye gutinya nkabona nzohava none na reputation yanje cyangwa ati navuga ubutumwa ntibabwemere ku ishuri naririmba kuri eglise ntibahezagirwe. Iyo niyo yari mindset yanje mvaye n'igihe nyine narishitse ko ico gihe bwana bwanje ati naririmba abantu bahezagirwe muri eglise bavuga ati uyu mwana afite ingeso zimeze ukuntu ku ishuri nina abandi ko ndavuga ubutumwa ndiko ndaririmbisha abana muri groupe biblique nibahezagirwe bashavuga ati ameze nk'abandi bose umva abana ingene bagumuka ati ameze nk'abandi bose nashaka agenda. Ibyo byose byaratuma ntinya. Umuntu wese uri kwadukurikirana kuri African TV uremeza neza ko umukobwa ashobora gukura ubukumi bwiwe akazorinda kura cyangwa aza kurongogwa adakundana n'umuhungu n'umwe? Mbega izo nguvu ijo kwihangana benshi birabashobokera bigenda gute? Kubera ko urumva yuko Dodo we byaramworoheye bro ubukumi bwiwe ntiyigeze agendana n'umuhungu mbega kugendana n'umuhungu Dodo vyotuma ubuzima bw'umukobwa buhinduka ubuzima bugenda nabi? Ça dépend, biravana n'umuhungu aba ariko arakundana nawe. Ari umuhungu aba adafise intumbero nziza like abashaka kwiryohera ari undi afise umugambi ubuzima bwiwe. Ubwo ugasanga rero ata mugambi ufise no wundi wo kutakariza umwanya no gutumugira reputation itari nziza. Yes, cyo tuza rero pour la première fois ukundana ni ibintu deja babigoye ni ibintu utamenyereye umva ibana wari umumanuka mu rukundo. Byari ibintu bimeze gute byagenze gute? Umuhungu nakundanye nawe ubu niwe nyine umugabo wanje. Ufite nakundanye nawe twese twasenga kuri eglise imwe. Urumva yarameze nka grand frère wanje. Kwa ko petit frère wiwe yari umugenzi wanje cyane. So nama ndamufata nka grand frère. Mugare bica bishika rero turakundana nawe ninga byaracenze gatoyi. Ha gukundana na petit frère wiwe cyangundana rero nawe. Urumva byatanguye like ameze nka grand frère makeya nka petite sœur ankingira nka muto wiwe kumbe harimo d'autres choses. Uvuze ati wari guhava urakoze uvuze ati wari guhava usanga akundana na petit frère wiwe mugabo usanga akundana na grand frère. Niye relation yari hagati y'abana petit frère wiwe yari gutuma mvume ngo ati eba harakubaye agaswata. En fait quand je peux remarquer mu nyuma nawe nyine petit frère wari giye uravyiduga avuga ati nukuri Dodo yari uyu wanje grand frère waramunya simplement mugabo icyo gihe twara abana yari just only friendship yego mugabo niyo friendship gabasha ntihagire n'ikintu kimwe tuvuga mugabo ugasanga ni friendship ri deep ugasanga ntishobora kugira ikintu atampaye ko imwirangiye iwabo ntishobora kunywa amata atansigiye rero twabona umenga ati kumbe maybe mu nyuma hari kuzoza ibindi bintu mugabo biguma nyine ari friendship. Grand frère wacu aramujya ebana papu y'ubumeshe igira neza vraiment bagira neza ko abana beza none raba yakuse papu petit frère oya vraiment kute papu petit frère ngo ubwo arabwiza wasanga petit frère atara ariko arabona yari karazubara kandi na petit frère barazubara guse. Yes, we muri principe zawe wari ukeneye umuhungu ameze gute d'abord ukumva ari umukobwa kijijwe umukobwa kiyononye umukobwa yiziganiye uko umukobwa yazigamye navuga ubusugi bwiwe wonye abakeneye n'umuhungu afise yari karaje umuhungu afise intumbero wari ukeneye umuhungu ameze gute? Rero isengesho ryanje ku Mana first of all navuga ko umuhungu nkeneye ari umuhungu yubaha Imana akunda Imana
ico cyo kintu cambe yavuga ati apana gusa yubaha Imana mugabo umutima we wose yawuzirikiye ku Mana kandi ati niyakunda Imana cyane naje azonkunda nta kabuza kuko gukunda Imana birakwigisha gukunda umuryango wawe kunda umugore wawe then after navuga ati jewe nkunda umuhungu umupambanaje like atari umuntu ngo yavukiye mu byuzuye easy going urumva ibintu byose imbabura yari yaka wari yakijika shanje nabigize kweri en fait wari wisase guca ushiramwo iyinya kwanza navyibaje ariko ko ibintu byari bizigiye sorry twabari ngenda kuvugisha cyane jewe uno munsi ndaraba uno munsi ngo wanitegereza gusa simpa benshi urumva so navuga ko nyene umuhungu umupambanaji atari umuntu like yavukiye mu bintu byuzuye yego yumva umenga ibintu byose bironka fasima yeah ariko kandi umuntu ari capable yo gukora ndagufashe ikirushe oh la la rero aha ni bamwe bibaza ko ntinya guteka kubera ko ndahunga amavuta n'abayoroshe kandi amavuta turira nabi bamwe bibaza ko ndiko ndahunga amavuta oya amavuta tegereza ndategereza kuwakwiza gakwe so ikintu cyari nasabye Imana umuhungu yubaha Imana n'umuhungu ari capable yo gukora ikintu cyose ku bw'umuryango wiwe umuhungu yubaha Imana kandi umuhungu ari capable yo gukora ikintu cyose kugira ngo umuryango ushobore gutera imbere ubwire gusubira kugira ngo ahanye okay umunsi wa mbere rero umutipe wa umugabo wawe n'umusi mubana no munsi muhura mu rukundo donc imitima yanyu itangura kuza guhura yari umunsi umeze gute byagenze gute umunsi wa mbere sinumva ndabiwe ko we no munsi nawe nyine urangura guharura kubera yuko nawe nyine kure kuvuga yuko yari umufriend wanje yari nka grand frère wanje umunsi wa mbere dutangura guhura nibuka naramutinya sinivuga ko namutinya cyane sinavuga ko ari kumwubaha mugabo narumva umenga sinohagarara nawe iminota 2 ahagararanye na Jay bari impanuro gusa bari ko arambira ubutumwa urumva rero one day harabaye navuga gute picnic yo kwishuri wabo hama acarambira ati tuzojana ko tujana aho twamaze kugira friendship deep cyangwa tuzojana ndamubwira nta kibazo jibon yuko agomba jane na petit frère cyangwa umugenzi wiwe petit frère cyangwa umugenzi wiwe dushitseyo turicara rero muri iyo modoka hariho umujama yajarangora ariko bambwiye ati baraza kugutora baje gutura ibyo kurya hama uwo muntu yaje kuntora araza ariko arangora mu modoka yose ashaka kunkora ko numva ibintu by'abahungu numva birambabaje ndihangana mugabo nshitse nshashika mbabaye Charambaza kutaryohewe normal modoka n'unakunda gutwenga gose. N'umuntu yamaneze. Yego abantu bakuzi barabitse. Abantu bandi barabitse. Arambaza kwe kutaryohewe kubera iki waje bityo. Chanda mubwira rero story ngene imeze. Acharambira ati bya vrai. Mbona aratwenze avuga ati ngira ikibazo abajama benshi barakunda kuba bameze gutyo. Yo ndagufasha. Uriko hindukira. Aramuretse barakunda kuba bameze gutyo. Chanda mubwira ati none kubera iki none jewe yaje ko shaka kunkora ko je ndinde kuri we. Abona reaction agize mbabaje avuga ati nta kibazo. Ndindira. Rero ndira gusoma umunsi usenga umuhera gato turaza kubimenya hanyuma. Ngaho ico gihe turicara turatera story no munsi wa mbere ngiye kwa nkunda. Ndavuga oh my god ndavuga ati bon none unkunda. Chambwira ngo wowe wibaza ko ndagukunda gute. Chandaga bonje ngira ingene unkunda inkundo ni nyinshi. Unkunda urukundo rwa agape unkunda gute. Ngo no wowe wikekera banza kwanza arampindura ngo none ndakugikunda gukunda wibaza ko ndagukunda gute. Ndavuga ati okay sanga ije ko ndiyumvira ibindi bintu. Chanda ndabibona. Turataka kandi tuko turavugana neza. Then après acarambwira rero aciye igihe. Chambona mu biganiro byiwe nta byo bintu by'ama love byinshi byabirimwo. Mugabo agacambwira ati ndashaka tuzogire mariage ndashaka uzombera umugore uzombera umufasha. Avuga ati
Ivyo après biratangiye gushika hiyo nzokuri umufasha je ngaca nibaza ati ni blague ngo au fur et à mesure twagenda turabana yahindukiramo rero kuba sérieusement naza numva ndi proud no kumuvuga mu bagenzi banje ko ari umushahidi dukunda yes akikubwira ko gukunda wumva deja ni utari witeguriye ni ibintu nyine utaruzi ama kandi urugendo rwanyu rwabandanije gute kugira ngo mugere cagiye umwemerera ukunda kumva deja ntigize yani siri bababire barafite imitoma iryoshe guma gutera imitoma oya nta mitoma vraiment nabavuga ko ari byo mukunda none byagenze gute we jewe kuri ko nari nsanzwe mfise ico kintu cyo kubaha Imana none umenga ibintu byo gukunda n'abashaka ari ibintu nk'ibyo by'abapagani kuri iglesia yacu abantu bazi iglesia fekabunya kabiga barabizi baratwigisha gutinya abahungu batubwiye ko icyo cyaha cyambe yo n'umuhungu wagukoze ko kemeya wiruke urumva afite iyo niyo ndero twarahawe muri iglesia urumva rero nibyo ari byoroshe kumva ahubwo numva umenga enfin uyu ni bon atamvugisha ibintu byinshi byo kuja mu rukundo cyane uyu ntazohava tuma turyamana urumva ngati uyu ahubwo Imana ishimwe Imana yamumaye ni sawa rero numva atakibazo na kimwe binteye ikintu cya mbere abakobwa barakunda icyitwa care wari ubwa mbere ugiye mu rukundo ngo nivyo nta byinshi wari uzi mugabo urumva byasaba yuko nawe ubanza kura hasi ya makeya menshi umukobwa mu bebeze bavuga murakunda ariko babebeze asane gose abakunzi banyu muri ico gihe kugira ngo umwemerere ko mu bantu wari ushingiye ku kintu gicatumye yumva ati eba nari ndashobora gufata ingingo yo kubana nawe nukuri nigeza aheba yahole yiwe kuba grand frère yarakaze vraiment umva keya yiwe yari n'igisoda cyinshi reka ndabivuge kugira ngo bose abantu babitaho keya yiwe yari n'igisoda cyinshi yari umuntu umva ngomba nje ahantu ndamusaba uruhusha ndavugira ati ku ishuri wacu turafise picnic abyemeye ngende atavyemeye ndeke urumva nyine ndamuhe respect ndamwubahe basi nka papa canke grand frère urumva mugabo yari umuntu akunda kunshigikira mu bintu byanje bantumiye ahantu amerekeze aze kuzimuhira ndabe dusohokane basi aryoheye kuba turi kumwe mugabo bya bintu ngo keya ngo zirenze ivyo navyo yarakisegana byarakoroheye gukunda n'umuhungu ameze nkuko je nibaza ko abahungu bose ahubwo ariko bameze kwari nari umuhungu wa mbere twakundanye na oya ntababeshere ntatubeshere sinatubeshere siko bameze bose afite hanyuma tumaze kugira mariage niyo nabonye ati kwa bya bindi bari warambeshe ngati nza kubona yuko afise care après tubana rero niyo nabonye ko ari umu yes ari umu man rero care cyane sasa rero I'm so excited ikino kintu bravo umukobwa yizigamye umukobwa yirinze imyaka yiwe yose ubukobwa bwiwe vraiment araburinda mu bukwe ijoro rya mbere cyari ijoro ryiza really guys umukobwa yizigamye oya kamere oya hari abandi arana bagira mariage hama nyene ntabishasha nyene nibisanzwe mugabo ubwa mbere umukobwa yizigamye umukobwa wo mu kirisu tuzobivugana entre nous oya urazi afite hariho ukuntu mudejenje mu bintu bishasha urugo rushasha narabimenyereye sibyo ntavyo warumenyereye ntarimenyereye umugabo nta kintu na kimwe wari uzi kandi wa muntu deja mwabanye nka grand frère byaroroshe burya yuko Jean uvuga ati wenda kwakire nk'umugabo wanje kwera reka ndavuga ibyo bintu abantu benshi barazaye mu masitoringi nagenda ego navyo novuga afete hari abantu benshi badukurikirana maybe hari abazi histoire yanyu yingere mwakundanye yingere mwatanguye donc urugendo rwanyu rw'urukundo rwanyu ubwo rero uzavuga ati reka tumenye byari imeze gute kandi tureke na wewe arashobora kubadukurikirana abakobwa cyangwa abantu kumbure bipfuza no kugira urugo mugabo batabaza ati mbega bigenda gute guys abantu bose bakora dukurikirana muzobimenya abizigamye nabo muzobimenyera imbere. Let's do the next. Iyo ni experience umwe wese kugatwiki. Really? Yeah. Ni iki umuntu yo kwiga mu rugo agishikamo bwa mbere? Agishikamo bwa mbere. Yes. Kuko abenshi urugo rubagora cyane. Abagore abakobwa. Yes. Agishika mu rugo biramugora. Hariho kwemama kudatahura comportement z'umuhungu kwa mwarabanye mukundana. Bon, mutarabana mu nzimwe. Hariho kuba atabintu byinshi by'ibiho uzi cyane. Kwe ko hari utuntu tumwe mba mutarabana tumugati
sinzi ko kuri shati ayikurira ngaha muri salon turabana ntituzi sinzi ko ishesheti yiwe ayirekeza ngaho so ikintu ca mbere nobwira abakobwa bose habeho kuvumilia mbe bashani gute mu kirundi kuvumilia ni kwihangana yes kwihangana ikintu cya kabiri bashishikare kubaha abagabo babo kuri nivo yaho yumva umenga ntushobora gukangamira umugabo wawe si umwana wawe yego usanze yashije ishati ngaho atavyimenyereye sokisi ashitse muri agace bikura ngaho urumva nige kwihangana no kubaha abagabo babo icyo kintu gifise uzokuba ku rugo rwawe yes onya turi d'abord kungene wakuze nigene ubuzima bwawe bwabandanije ugeze mu rugo nigene urugo kumbure washoboye kugwaka nigene warushitsemo ariko kandi mu nyuma yaho usanzwe uri n'umuririmbyi kazi watanguye umuziki ryari nkuko nabivuze yuko je natangiye kuririmba kuva ndi umwana muto muri Sunday school mugabo nkura ndumuship leader ndongora louange na adoration muri église kana ko mwisengero rero après narakoze evenement ya mbere muri église Fekavu Nyakabita hama après baca baravuga yuko bashaka kunsapotinga indirimbo imwe iyo ndirimbo yitwa kuko wasezeranye hari muri 2019 rero narayikoze ikisohoka muri 2020 umva indirimbo ya mbere natanguye kwikora muri 2020 niyo natanguye niyo carrière musicale gutangura carrière yo kurimba gospel biroroshe ko nabantu bakenye usanga basapotinga cyane abantu bari muri gospel biroroshe burya ntibiba byoroshe mugabo kandi bisaba yuko ubikorana n'umutima wose kubera sino ubiheba hakiri kare so ufise ishengero riri gusapotinga canke ukaronka umuntu agusapotinga ngari igihe usanga rero n'abaronkera ko na vuge gute na chance usanga arafise nk'umuproducteur bazinanye cyangwa ati bakizo ndabizi ko atamafaranga bamufise kenshi reka nzogufasha okay sasa turira imbere gatonya rero basi tugorore umuhogo gatonya uri kurateka turira imbere gatonya karirimbo kaguhezagiye waririmbye uri mu buzima bwawe warimbye ubuzima bwawe ndabizi mwami kuri kumwe nanje uko bimeze kose Yesu ndazi kunkunda naho nouca mu ruzi oya ntirusondengenja kuko nzi neza kuri kumwe nanje kuko wasezeraniye kutazokwigera unta kuri kumwe nanje kuko wasezeranye kuzobana nanje gushitsa kwiherezo muri commentaire mu amanota yiwe kujwi giwe ingena ririmba aduze gusa ucu nawe ucuja muri mwemwe yes burya umuntu akijijwe hari ibigerageza ahura navyo kumwe ngo arimvye ibigeragezo kandi numva kuriye mu buzima bw'ubukirisu umwana wo mu rusengero bigerageza bakristo bahura navyo nibi there it's a long story gute no bivuga narahuye n'ibigeragezo gihe nashaka kugira mariage abavyeyi ntibabishigikira ego après iyo myaka yose nakundanye n'umugabo wanje ngomba kugira mariage papa yaravyanse avyanga kubera iki umugabo wanje icyo gihe nta moye ikwiye yarafise urumva cabona umenga umwana wanje arapfuye urumva urukundo rw'abavyeyi barutahura deep umwana yakuze ataki na kimwe abuze akiyumvira what the next ntiyagira mariage azobaho gute basi icyo nariko ndategura kubw'umwana wanje nashaka umuhungu afise ibifadika iboneka kugira ngo sinzogira inquiétude ubwo rero imana yoyo ibizi bafitiye y'umuntu Lambert wanje nta kintu kimwe afise ico gihe ifadika cyane icyo nico kigerageza rero naciye bon ikigeragezo cy'abavyeyi ku bana kumbere ku muntu agomba kubakana birakunda cyane kuba ariko ntacyo tuba kuko umukristo cyangwa umuryango ukijijwe ugasanga bavuga ati no quand même faut que umukobwa wanje aja kurongorwa ahantu nyene vyuzuye
ivyo birakunda kuba cyane mu miryango ugasanga hariho abantu kumbe vyakomerekeje vyatuma bafata izindi ngingo mu buzima bwabo we ntivyizi bigukomeretsa hamuvuga ati ebana foke jana nishira inzira nuko nyine vyagenze papa yarensiste naramusavye ikigongwe ndamwinginga aranka carrément donc j'avuga ati uyu mugabo w'isezerano niwe mugabo Imana yansezeraniye alors j'ai pas d'autre choix nizo gufata ingingo jeje nyene ndafata decision kugira mariage ata umuntu ngaje kunshigikira what yes that's the story ugira mariage muhiri wanyu batabishigikiye nta muntu yaranshigikiye ufite papa wanje ntakijijwe niyo mpamvu haje niyo ntambara njye nibaza yuko ari ibigeragezo nyine bya satani yabashaka nyine kugira ngo ndabivemo canke nihebure canke nyine mpushe umugabo wanje naye kuvuga ati bon reka ndabihebe nanga akarongo rundi umugore je n'urugo n'undi mugabo ugasanga nibishitse kuri umunsi sindabishikira kubera guhusha mu buzima umugabo naciye avuga ati iyi ni plan iri diabolique reka mpagare ku Imana yavuganye nanje ndabihagarara ko ndafata decision eko biroshe kugira mariage umuryango utagushigikiye ntivyoroshe mugabo ikintu cyose ni decision ngaha kwisi ntivyanyoroye abana gato mugabo naragumye ndi ferme ku kwizera na mfisi ndavuga ati aha sindabireka ukimara gushika mu rugo stili ngumagaruka kuri rya juru rya mbere urizi ko wamaze kugenda muhira donc batabinezerere wari uvumeze gute mu mutima koko uri kumwe n'uwo mutima wawe ukunda uri kumwe wewe urakarakiwe donc urumva ukwiriye koko reka mvuge iyi mvugo je nibaze ko Imana yangize nk'akajuju how niyumvira ingene nasize muhira hameze ahubwo nari enjoy ubuzima bwanje bushasha nukuri nararyohewe I was happy n'umugabo wanje arabizi I was very happy sometimes yarambaza ati shayi kumbe basigu kuvugana na papa wawe ngangare ndabikumbuye none hama ndashaka kuvugana na jewe I was happy I was enjoying my marriage ndabaho uko mugabo munyuma byarahindutse munyuma byaraheze yego wagize urubanza rumeze gute urubanza rw'abazungu no urubanza rw'abazungu gute udashigikiwe n'umuryango gadodo nawe urubanza rw'abazungu hari just friend ba Kenya family mugabo urubanza rw'abantu ba Kenya nyine n'abantu kandi n'abantu babibonye ku ma Facebook kuri rezo sociaux baravuga ati ikintu cyagenze gute etat civil umugabo wanje de l'entretien ntiyabino yaba Nairobi so etat civil twayigiriye ine hama religieux byose bice bibera Nairobi etat civil nagiye nta muntu yigeze aza ngo none twaragize urubanza rutoyi rero n'umugabo niwe bari n'abagenzi banje ba Kenya hama Nairobi it was too much baje kuduhezagira twace tugenda ahantu mvuge gute ni resto sinzi ngeno yita turi enjoying nyine turage nta bintu by'amajambo byari bihari then we sing we pray with friends turafungura wow cyeranga okay même na etat civil nta muntu muri famille yigezaza nta muntu muri famille yigezaza nta n'umu sister nta n'umu brother papa arawurira agati nihenze mukagenda nisi ndabaca muri famille kugira mariage nk'iyo onya muhira n'induru bariko barakuvuga nabi koko ama message yo gumatangwa ari mabi babonye amafoto n'indi bigiye bitandukanye mu mutima warumva waruhewe umva nyene kuri amahoro nk'ibisanzwe yego kureko nariko ndabaho jewe birababaje ko uri kurabaho ubuzima bw'ubundi umuntu sure yego mugabo je nariko ndabaho ubuzima bw'iwanje kandi jeje nyene nahisemo yave pas kuvuga ngo bariko baramforsa gukora ikintu nashaka jewe nyene nayo mpamvu byaranyoroheye ku ruhande rwanje oh my god yes muntu uri kuradukurikirana umvise ivyamubayeko kugira ngo yubake hari umuntu wese ashobora guca yifatira inzira nziwe mbega biroroshe gufata ingingo y'uwo muzokubakana mbega umwana niwe akwiye kwifatira ingingo y'abazokubana canke abavyeyi barakwiye gushiramwo ingufu zabo kugira ngo ushobore kuja kubana na naka mbega urashobora kwicira inzira ziwe wenyine ubwawe hama mu nyuma naho kuriyo n'izindi ntambwe zitandukanye muri commentaire ya munsi kugira ngo twumve ivyumviro vy'abagiye batandukanye hari abantu izo situation ishobora gushikira mugabo akemera guheba mugabo mu nyuma akaca kuba mu buzima bubi niki cyakwemeza ko ari rubavu rwawe ko ari wowe urubavu rwiwe ikintu cabinyemeje ni kure yuko ivyo bintu nari ndabizi kuva ndi umwana mutoya cyane no waruzi na ego kubera nabivuze ko nakuriye mu buzima bwo gusenga antuka n'abantu bakora dukurikirana baremera viyo gusenga baremera yuko n'Imana ivugana n'abantu
so je Imana yari yarampishuriye kuva kera umugabo wanje wari yego ndabivuze umva ni mwebwe bambere ndabibwiye no abantu babizi n'abagenzi banje bonyene canke famille yanje ngo no musi ndabibabwiye mwese Imana yari yarampishuriye yuko ari we mugabo wanje mugabo ndabimenya mugabo ndavuga ati bon aho bizoshika naho nyene mugabo sinokwiprecipitar ngo nje ngenda ndabimubwira no ugiye kubwira nk'umuhungu ati ni wowe Imana yambwiye kuri umugabo wanje agufata gute kwanza gufata we du moins sérieux ahubwo nabwiye ngufise navyo namubwiye narabigumanye ndavuga ati Imana nimba ari wowe wabivuze izotinda bibe après chambona birabaye Niwe ndavuga ati bya bintu Imana yambwiye. Sezeranye ngiye birashitse. Okay, wabibwiwe gute ko ari wowe wawe? Vyagenze gute message yose mu bihe buke? Message nayironse gute? Basha mu byumve ko nari ndi umwana muto. Mugabo kandi mu bwana buto bwanje nasengera umugabo wanje ndi umwana muto. Namusenga avuga ati Imana nyene umugabo azonsupportinga mu bikorwa byanje, nyene umugabo azokunda azokubaha, ngiye kuririmba ahantu ashigikire yumve yuko ari capable gukora ikintu cyose ku bwanje. That was my prayer. Mugabo sinari nzi wari we. Then ndiko ndasenga Imana igacinzanira ishusho yiwe. Ndavuga ati oh maybe ni kubera yuko maze kumubona. Ikindi gihe kandi nkabona ishusho yiwe. Nyuma rero hacagira ndavuga ati Seigneur ndemere ko ari uyu. Ati bizobe rero nkuko bishaka. Bimeze gute kuba mu byo wabona nk'indoto ukacibibamwo rero? Biraryoshe. Cyane urare ko Imana itabesha. Wow. Kuchana urare ko Imana itabesha nayo mpamvu nubu benshi bumvise ndiko ndarimba ndirimbo ya Nashudia yasohotse bambaza kubera iki Nashudia ni ibintu naciye mu Imana yangiye ncambona byose byarabaye akonga nigeze imbere bashi ko nshingira na hivyo Imana yakoze. Yes, ni nahe ikomeje cyane gose umva dodo kuvyamushikiye urahejeje? Yego je bakamamagara ibikunze bandanye ibintu. Okay. Kugira bashi amace dufungura. Yego. Yes, indirimbo shasha iri kuri YouTube genda muyirabe kuri YouTube channel ni Dorothée igira neza. Hama mugire subscribe munsi muri commentaire harimo link y'indirimbo yiwe kugira ngo muje kwiraba. Indirimbo nziza iryoshe ne gose. Niyo gushinga intahe koko kuri ubwo buzima wagiye urabamwo umuziki kuwukora muri gospel mbega biroroshe. Umuziki kuwukora muri gospel ntibyoroshe. Ni nk'abandi bose ndende nasikira naho nabizi cyane gukora umuziki nivyo rushokoye ko bisaba uburyo bwinshi bisaba ukwitanga ngo shawo bandanye muri pass yes tugende muri salo natwereke naho muri salo ngene hasa ngene bimeze hamaco dufungura ubugari ducunga imbere ubugari cyo dufungura Yes manza muje kana kuri YouTube yiwe murabera aba link muri commentaire murabe indirimbo yiwe indirimbo nziza ifise amasana mu meza muraza kuryoherwa hama kandi harimo n'ubutumwa harimo n'izindi ndirimbo kuri channel yiwe indirimbo nziza ziryoshe zirimo ubutumwa ariko kandi kubera iki ukunda gukora indirimbo genre umengo ni bazita gute zya clip yanyu ama live recording ama live en fait live recording mama ndazikunda ni kubera yuko tuchari ngaha anje tuchari hariya Okay, ngo tuchari ngaha. Ngaha ni bon. Okay. Icara ngaha wewe basi. Okay. Yes. Live recording. Ibaze ngene mwengo ndikunda gwa karibu ngo icara we. Kubera image, mbona image, ngenda mwaka rero kumengo ni wanje. Wow, hasa neza. Ibindi vyamwa? Oya, no. Ndishaize neza. Ndabaye depayse vraiment. Ndazako bazima ni ndabaye depayse. Serious nanzi ko ari vyamwa. Oya. Okay, ture kubyishime vraiment. Mwege muri ko muradukurikirana. Sije ndi umupayza gusa, vya vrai ngano ubona ko ari vyamwa. Ndagusajireke gusarisha. Hari dimu pasteki. Ndabaye. It's okay. Live recording mama ndazikunda ni kubera yuko ziraduha kubaho burya buzima nubwo muri church muri eglise urumva muri eglise ngene duhimbaza dutazi Imana ibyatuma sha ibihari niyo tuba dukeneye cyane so niyo jewe nari nshaka niyo je mba nipfuze nayo mpamvu ncamvuga live recording nta sinabyo muri studio uragenda ukaririmba bagaca bavuga ati coupe subiramwo naho ubuje muri mood ari ukuntu utaha mood yaheze kandi gospel tuba dushaka ibintu bitanga ubuzima gospel tuba dushaka ibintu bitanga ubuzima ube wewe ubwo buryohere nubwo tuba dukeneye ijya atmosphere entretenir muri muziki coding muri studio bisanzwe
bazikora muri tournage nyene kujya nyene yego kujya nyene bazikora muri tournage kujya nyene hama peut-être amakosa nyene make umuntu aba yakoze nice genda gusubira muri studio. Yes, nkuko nawe ndakubwira imiziki ibigoye gukora cyane cyane bon abarimba secular abarimba gospel bose usanga byose bigoye gukora cyane gose, ariko mbega ingufu zo kubandanya ziva he uburyo bwose canke zile famille za bakongomani amafaranga gumanza zinakubaza ba diaspora en fait navuze ko icambere na mbere nishaka umuntu abafise mu mutima wiwe n'inguvu abishiramo like good uri courageux ntucika intege peu importe ivyo uri kurahura navyo kuko umuntu arahura n'ibintu byinshi bimuca intege bisubiza inyuma. Mugabo jewe rero bwa mbere navuze yuko ari eglise yamfashije famille y'impemu yamfashije ndakora indirimbo ya mbere, hama ubwa kabiri wa mugabo nyene niwe yamfashije aho nasengera Imana mvuga ati azoba ari umusapota wanje muri byose, niwe umusapota wanje. Niyagiye kuronka amahera gute kandi muhira abamona kabwera? Yego basherega ubuzima Imana itanga, Imana ni igitangaza. Imana ibintu bicuritse irashobora kubicuranura. Umuntu ashobora gutangurira hasi akaduga hejuru ufira amezi buhoro buhoro. Rero Imana arabikoze niwe umusapota wanje no munsi. Abarundi bavuga ngo urarura umukene ukavyikura umutunzi cyangwa ukararura umutunzi ukavyikura umukene. None birakunda yuko ushobora kurara no musi uri umukene ariko ejo amafaranga akaboneka. Yego turabize ama stories menshi y'abagwiza tunga bacu, mwana numva stories ya story ya Rujugiro ingene yatunze ngo yadandaza ikaranga, twatumva abagwiza tunga benshi ngayene batanguye bari hasi mugabo twumva n'umusi nibo bagwiza tunga dufise nk'ivyo nyine. Harimo akadugurikirana kumbure baratakaje icizere umugabo we yamutwaye muhiri wabo atavyo banezerero muhiri wabo atavyo bashaka kubera ko abona yuko umugabo atamafaranga afise ataho yamujanye kumbure agiye kuraza umukobwa w'abandi inzara. Mugabo urumva yuko deja yaremeye arafata risk kubera ko umugabo yarera musengeye amasanga niwe aravuga ati no kudafata risk nayo ni risk. Rero bo urumva deja yaremeye gufata iyo risk ushobora kubura ivyo muri ubwo buzima kuburi mu bihe bitoroshe kuvuga ati ebana none je vraiment ndabigenze gute, ariko urumva ko mu nyuma Imana yaracanye hama ubuzima bwiza buraza kuza. Message d'abord kubigeme bacika intege bagacibwa intege n'abavyeyi niye message nobwira abigeme bacibwa intege n'abavyeyi babo. Reka mvuge basha nta muntu umwe adategwa kuri iyi si, n'umugenzi warashobora gutegwa n'abavyeyi babo barashobora gutegwa. Menya yuko igihe mbega ndi mu gihe nyabaki apana kuvuga ngo ndiko ndarurumbira gukora mariage ngo kubera yuko ngo nikore ko ngo numva ndabishaka menye yuko iske mbega ni gihe cyageze cyo kugira mariage. Abavyeyi bawe nimba batabishigikiye gerageza saba uko ariko kose rondera umuryango. Après tout ça senga Imana ugati mbega Mana ni gihe cyane cyo kugira mariage kweko naho kwitangira imbere igihe navyo si vyiza. Mugabo Imana maze kugwishira akavuga ati go ahead iki ni gihe cyawe bijeko kubera yuko ma chère sœur menye neza yuko iyo ukoze ikintu ku mwanya wa kandi Imana yagishatse nta kabuza kiraba successful. Rero message yanje ni wewe umuntu uri kuracamo mu bihe nk'ivyo je naciyemo ntucike intege. Sois courageuse senga Imana ubwira ati Imana nkora iki kuno mwanya. Imana imaze kukubwira bijeko peu importe ivyo bazovuga vyose bijeko Imana irazi ingene izo gukura muri iyo situation. Yes, indirimbo yitwa Nashuhudia ni indirimbo nziza, indirimbo iri mu butumwa bwiza. Reba muri commentaire link hamugende kureba indirimbo yiwe amakandi mu supporting mu sharing ya plutôt indirimbo ziwe amakandi gusohora indirimbo. Mbega umuntu abavyiteze biroroha mu mezi abiri mu mezi atatu canke kumbura no musi ashobora kugenda gukunze mugabo indirimbo ziwawe zisohoka mu mwanya gute kugira ngo n'umuntu akubonye no musi avuga ati eba tundira izindi mu baravye kuri ku channel TV yandi urabona yuko hari indirimbo imwe yasohotse après 2 ans ko ico gihe 2 ans yabaye nasohoye indirimbo kuko asezeranye nshanja Nairobi haci haba gacerero ukuntu Dorotinasiyo kandi gusohora indirimbo. Après rero ngarutse ino niho naciye nsora irya ndirimbo ivuga nyuzura. Après nyuzura murabona yuko haciye nka kwezi n'inusu nsora indi ya kabiri kwezi n'inusu kandi indi ya gatatu. So jewe navuga yuko ni variance hagati y'ukwezi n'amezi abiri indirimbo isohotse. Dusozera uturimbira Nashuhudia rero
twumvirize ingene uyibemo kuko urumva nibwo buzima bwawe uyibemo. Okay. Nashuhudia wema wako, nashuhudia upendo wako, nashuhudia fadhili zako, uwezo wako, neema yako. Shaka uturirimbire afite dusozere uturirimbira party ukunda muri iyo ndirimbo iyo ugeze ko vraiment wumva uvuga ati man ndagushima. Yesu kweli wewe unamba moja. Sorry ngaho mumva deje naririmba. Oh my god. Please muri commentaire soma ngaho nyine Yesu kweli wewe unamba moja. Sorry shaka subiremo nka gatatu gusa uko nuduga vuba nukuri. No way, this is too much. Oh my god. Gatatu gusa ugasubiremo ugasubiremo muri bwanyu. Kwani bwanyu bavuga Yesu kweli amusubiremo kandi ijao gatatu gakurikira mu cubandanya rero. Ibyo jwigiye mwabyumvise mwebwe. Yesu kweli. Yesu kweli. Yesu kweli wewe unamba moja. Pasipo wewe wala kuna jambo. Kando yako hapana mwingine. Wewe ndiye Alfa na Omega. Wewe zaidi ya mali zote. Fedha na dhahabu pia nazo. Kando yako hapana mwingine. Wewe ndiye Alfa na Omega. Nashuhudia wema wako, nashuhudia upendo wako. Nashuhudia fadhili zako, uwezo wako, neema yako. Wow. Please mirumishi muri commentaire kandi mu muhamano utavuremo bivaye n'ijwi giwe. Ndagushimiye cyane gose ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV kugira ngo ushobore kuja gukurikirana bakunda indirimbo za ko harimo ubutumwa bwihariye ushobora gukura umuntu kubusa bukamushikana hejuru. Ego ndabashimiye cyane ariko radukurikirana kunzi ba African TV. Abakunzi ba African TV ndabashimiye gose hama mushishikare gusharinga indirimbo, mushishikare kunshigikira ama platform yose indirimbo zanje ziriko hari YouTube, hariho Spotify, hariho Boomplayer, hariho Amazon, zose zirahari mugende mushigikire, gira like, subscribe, share, nzomwe ko muramfata mu mugongo. Ego hama sans oublier yuko umuntu wese ariko araca muri ibihe y'ivyo je naciyemo n'ukuri Imana iri mu ruhande rwawe ntushobora kugwanya. Yes, merci beaucoup wewe so dukurikiranye amwamuvise twadurute igira neza izina ryo twaramaze kurikora musari igira neza kuko yahuye n'umugabo wiwe wendo murayikase wende twarikase iyo nirigihari ubu ni igira neza udusa umurundi kazi unakira umukongomani. Yes bamugwe no gwa indirimbo ziwe amakadi umushigikire indirimbo nzize sho gukura ku busazi gushikana ahandi yarusha ndagushima cyane gose wadukurikiranye kuva ku ntangusha kumera gusabgira subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo ukomeze kubaka umuryango munini. Nyuma kamera yari Nudu, asante sana.